oye ndaguhaye karibu. Mwiriwe Umeze neza cyane namwe. Yego twe turashima aho ni byiza cyane. Hama no munsi y'igiki gishasha muze muzuzaniye uco muri Star Time. Yego cyane nkuko mubimenyereye Star Times nishira hamwe riguma ribaha ibintu bishasha ku ndwi ku kwezi ku mwaka. Rero duhereye kuri iyi ndwi itanguye hariho bishasha dusanzwe dufise muri Star Times. Ivyo bishasha navyo ni ya decoder isanzwe igurwa amafaranga ibihumbi 45. Iyo ni decoder DTT. Hakabaho na decoder DTH isanzwe igurwa ibihumbi 50. Hama tukaba dufise n'ama unité asanzwe agurishwa ku munsi kundwi. Bisigura yuko nkejo nkuko mubibona inyuma yiwanje hariho inkino zo muri Arabie Saoudite. Izo nkino zo muri Arabie Saoudite ni Champions League yaho, izo irikirakinwa ni kombe c'umwami ca hariyanye. Izo birikirakinwa hariyanye, bisigura yuko beshi bazobayikurikirana. Harikinamo bya bihangange byahoze muri Europe, aho ni Cristiano Ronaldo, harimwo Benzema, harimwo ba Sadio Mane, harimwo n'abandi benshi. Bisigura yuko mutazokwidoga. Ico ni cyambere. Icya kabiri, murazi yuko Champions League yo muri Europe nayo nyene isanzwe iriko iraba, ubu bariko bakina huitième de finale. Ejo rero turafise kwa Atletico Madrid na Inter de Milan. Urwo rukino rurahambaye kandi nibaza ko bazorubona ruzoca ngaha kuri televiziyo yanyu kuri BTV. Ruzoba ruri saha 4 z'ijoro. Nibaza abakunzi ba Griezmann, abakunzi ba Martinez, abo bose barafise abantu bariko barasupporta. Bisigura yuko ejo ndabatumiriye abafise amabuke asanzwe bavuga ati twe ntidushobora kugura ku kwezi, ntidushobora kugura ku ndwi, reka tugure ku munsi. Ejo urukino ntibaruhombe ku kanoti kawe k'ibihumbi 2,500 urashobora kubona urukino. Bisigura ko niyo ku munsi urashobora kugura ku ndwi, urashobora kugura ku kwezi, hanyuma ugaprofita inkino. Tutibagira yuko kuwa kabiri hari inkino za Champions League, kuwa gatatu hari inkino za Champions League, no kuwa gatandatu La Liga. Tutibagiye na Bundesliga isanzwe itangazwa ngaha kuri BTV no kuri World Football. Aho hose na kuma tubereka. Hanyuma tunabemera yuko hariho n'amaseri mashasha twarabazaniye ma chaîne. Hariho ama chaîne BFM TV, ni chaîne d'information yo mu Faransa, na Passion Hollywood niyo mu Faransa, yerekana amaseri aryoshe kandi ari interesse. Abantu bo bari interesse yo kuziraba batangwe kuri Facebook yawe. Star Times Burundi mukiritse ko Star Times muca mubona ibikurikira. Karibu rero mubandanye mwirabira Star Times ku mafaranga makeyi, mukabona ibintu byinshi, mubandanye muryoherwa. Tugire Kristo. Numva abakunzi b'umupira uyu mwaka nta kwidoga hamwe na Tanzania. Ntibikunda. Abakunzi b'amafilme uyu mwaka nta kwidoga nawe. Byose turabisanga muri Star Times ku mafaranga makenya hano. Ku mafaranga makenya cyane, numva ko hari amayinte yo ku munsi, hari ayo ku ndwi, hari nayo ku kwezi. Uwari we wese arashobora kuraba Star Times. Programme yose ukunda kuri televiziyo, programme urashobora kuyiraba kuri Facebook ya Star Times Burundi, canke bagatelefona kuri nimero ya call center yacu 22 27 59 29. Na application Star Times on hoho rero nakabije. Application Star Times on no kuvuga ugira iki, ufata decoder yawe ukayimatanya na telefone yawe. Nukuvuga kuri application Star Times on ushobora gushirako kuri decoder imwe ushobora gushirako ama application 3. Hari n'uwamya tubaza papa mama umwana aramye babitubaza nakabije. Ngira ngo nabamye n'uwamya bitubaza yaciye agira akavyumviraho ukuntu ikora. Peut-être ko twebwe twari twamuhaye inyishu idakwiye, mugabo murumva yuko idakwiye, mugabo urumva yuko murose inyishu yuzuye. Murakoze cyane namwebwe kuba mudushikirije bishasha. Murakoze.